muri filime na comedy misanzwe ubikinya rimwe muri filime cyangwa ubishira muri comedy bigenda gute kugira ufatanye imyuga ibiri tuzi bitandukanye filime na comedy birakorohera kubikorera rimwe cyangwa urakora kimwe kwaje bo ikibazo cyiza cyane bo ni kuvuga yuko ibikorwa ibintu bishobora gukorerwa rimwe hari igihe mbavuga ati ndikunda kina content ya film cyo kina film nicyo gihe ndabaseriye nka kina film ikindi gihe mba ndikunda kina comedy nkakina comedy nyene usanzwe yuko comedy na film muri make n'ibintu bitandukanye biratandukanye cyane film isaba ubuseriye comedy nawe n'ibintu nyene nawe cyubibona ko ari ibintu nyene umengo nakajagaye mugapi n'ubwo atakajagaye ni Pocha Boy promoter ego turakora tugapromotinga ibikorwa by'abasitari kanaka tukinjira mu yindi mirimo yari yo yose mugashobora guteza imbere igihugu niyo gahunda yacu niyo twihaye nk'umupromota wo muri Kazoza no mu mwakino gihe nyene ego yes tubibona nk'amapa dovisha agiye aramadi sawa mugadamumenyanye je ndikunda yagisha abantu babiri mwaje na filme na comedy ubundi ni umupromota kandi akaba ari artist ndashobora kubabaza ikibazo je ndabizi murazi nacyo ntimuzinanye uko bijewe nabonye amapere nkene kiganiro umunsi umwe ravuga ati abantu baroje kubakoresha muze muzana no munsi uyu n'uyu dukorana Hello guys, nkuko musanzwe mubizi ku mazina yiwanje ni Jizo Vibes. Musanzwe mumenyereye ku mbuga zitandukanye. Uno munsi nabazaniye urubuga rushasha, sosina rushasha. YouTube ni Dunda. Nkuko musanzwe mumenyereye ni Dunda Entertainment. Yamacako ibiganiro buri munsi. Nta munsi nimwe tubashikiriza ibiganiro biryoshe uko bigenda bikurikirana musanzwe mubizi byigisha ibibereka inzira nziza n'ibihanuro rwaruka muri rusange. Nkuko mubibona ndi kumwe n'abasore babiri babereye bambaye neza ni beza murababona nanje sindabazi banganye uyu munsi yuko bafise byinshi boshaka kubashikiriza rero nkuko bisanzwe sindabavugira nabona murabona barakuze bafise n'ubwanwa sinobavugira abo nyine barivugira ndabaha ijambo bivugira bababwira amazina yabo n'ivyo bakora turahera ku musore wa mbere yitahuye ndakora mutanta meze neza ushobora kwidonda abadukurikirana kuri Dunda Entertainment bo amazina yanje ni Kamapadovish musanzwe ndi umukinnyi wa comedy na film wadoza akajwi bakumve neza amazina yo kuri ni Pacifique ama y'akazi ni Mapadovish ndi umukomedie sanzwe nkora comedy na film okay mwavyumvise ubu ari impande yanje yitwa Mapadovish umukinnyi wa filme akongera akaba n'umukinnyi wa comedy twavyumvise iyazo ni hanyuma ndi kumwe n'undi musaza ngaha anya muramubona n'umusore atagase ameze face murabibona nawe nyine ashobora kubidondora abakurikirana Dunda Entertainment akababwira amazina yiwe muri rusange so ndabaramukije sana abajama banje abandi abakunzi banje muri rusangi ku mazina nitwa Pocha Boy ku mazina yandi nahawe n'abavyeyi nitwa Innocent nibaze ko atabirenze mani viti biyumvise amazina yawe n'abavyeyi yitwa Innocent amazina y'ibindi ntiyashobye byakora kwe noba mbeshe ntiyambwiye byakora n'umse Pocha Boy so nkivuga Pocha Boy urashaka kumva icyo ndiko ndavuga kubisanzwe je ndi umwana w'umuhigi ndi umu artiste nkongera nkaba mu promoter nk'ibisanzwe bavyumvise ni umu artiste akongera akaba mu promoter tuvuze umu artiste ashobora kuba capa ashobora kuba aririmba ni byinshi ashobora kuduha umuco wabyo wa artiste akora n'ivyo bibiri muri make nta birenze ariko ko biri kose style yose iri muri game industry ya music ndashaka kuyinjiramo ntangorane neza cyane guys ibintu bigiye kuryoha mwavyumvise ndi kumwe no kina filme ndi kumwe no kina comedy ngaye impande yanje ndi kumwe hano n'umupromoter asanzwe akora n'ibindi bitandukanye mu artist ibintu bigiye kuba fire mwavyumvise mureredi ndashobora gutangurira ikibazo ca mbere ndacerekeza ku wa filme
akena kandi comedy yatubwiye izina ko yitwa Mapadovish. Mapadovish muri filime na comedy nisanzwe ubikinya rimwe muri filime cyangwa ubishira muri comedy bigenda gute kugira ufatanye imyuga ibiri tuzi bitandukanye filime na comedy birakorohera kubikorera rimwe rimwe cyangwa urakora kimwe kimwe kwayo? Bo ikibazo cyiza cyane. Bo ni kuvuga yuko ibintu ibikorwa ibintu bishobora gukorerwa rimwe. Hari igihe mbavuga ati ndiko ndakina content ya film turakina film nicyo gihe ndabaseriye nkakina film. Ikindi gihe mba ndiko ndakina comedy nkakina comedy nyene. Usanzwe yuko comedy na film muri make n'ibintu bitandukanye. Biratandukanye cyane. Film isaba ubuseriye, comedy nayo n'ibintu nyene nawe ukibona ko ari ibintu nyene umengo nakajagari mugafi n'ubwo atakajagari. Mwavyumvise arabikora nabikoreye cyarimwe ngo ari muri filime abaseriye ari muri comedy nco byumva naho nukubatwikira mu gatwenga imbavu zikamenagurika. Mwavyumvise ingene yemereye turabaza ngahanya mu promoter yes be quiet salama meze fresh ashime ma promoter namusaganda agadana banade promoting ibikorwa byacu man turakeneye ko dunda ivuze aba subscribers ndikumwe no promoter ndatarabikora neza. Urashobora kutubwira page ukoresha kugira basindire gukora for? Yes, navuze ko ari ibintu byoroshe. Ku mazina ni ya page ni Pocha Boy Promoter. Pocha Boy Promoter ego. Turakora tukapromotinga ibikorwa by'abasitari kanaka. Tukinjira mu yindi mirimo yari yo yose mugashobora guteza imbere igihugu. Niyo gahunda yacu niyo twihaye nk'umupromota wo muri Kazoza no mu mwakino gihe nyene. Ego. Yes, tubibona nka Mapadovish agiye aramadi. Sawa turashobora Gende ko ndayagisha abantu babiri. Mwaje na filme na comedy. Uwundi ni umupromota kandi akaba ari artist. Ndashobora kubabaza ikibazo. Genda bizi murazi nacyo ntimuzinanye. Uko bijewe nabonye amapere nkene kiganiro umunsi umwe ravuga ati abantu baroje kubakoresha muze muzana no munsi uyu n'uyu dukorana murazinanye ntimuzinanye. Ico kiroroshe kandi akigweye ko umuntu jewe Mapadovish ndamuzi akiri umupeti kuvuga akiri umwana ariya bya ruguru ndamubonamwe impano idasanzwe ndabibona. Agakina ibintu bikanyohera twahurira amasare y'amashure y'amakompetition kanaka akanyemeza avuga ati mwana sinomugisha pe bisanzwe cyo bituma navuze ati okay reka ndamurondere kugira dukorane ikiganiro hanyuma tumenye neza icifuzo ciwe intumbero yiwe destination muri rusange kugira ngo turabe yuko twogira intambwe yindi twongera ko kuri yarasanzwe ariko ewana mwabyumvise aho ngo barakaze barancanze nagira afite no kongera Bo aravuze yuko anzi nkiri mutoya kuva nkiri muto nyene mu majambo makeya Pocha Boy twariganye mu ishuri twariganye yarambona ati ko turakina amateache ku ishure ibintu byinshi nyene yarabibona akavuga ati no peti arafite impano ahubwo mbere na mbere kamenda mushimire bro warakoze cyane kweli. Ubu niwe muntu ushobora kuvuga yuko yandugije muri game yafashije kumenya ko mfite impano Jizo nawe mbona ryari aposti abana b'Imana yaragushize kumbuza ndakunda abantu bashima akiri yarakoze cyane yarabonye ko mfite impano kenshi yarandangiye n'amadiri menshi hari amashyirahamwe amwe akanoti nyene uragafata nyene gafresh hari amashyirahamwe amwe yagiye atwizera twaza turayakinira usanga ayubufu ariko araboneka vraiment ndabimushimira cyane ni nayo mpamvu nafate yuko twoza tugahurira mu kiganiro kimwe ukamushimira bose bavyumva banabibona sanzwe bizi yuko abarundi dusanzwe dufite ingeso yo gushimira umuntu mu gihe atagihari bro ndagushimiye no wowe ukiriho sinzi aho gushimira wapfuye ndakuzanira amashurwe akazi gasigaye wawe Jizo ni yapfaza bimenye azopfa bizi yuko yarafise umuntu yamushimiye ko yamufashije ibikoko asantana ndabona abantu bashima kenshi yarakoze cyane kandi bongera bashiramo ingufu kubera ko ni igikorwa kitaba cyoroshe na cane mwino game yo muri industry ya musique yo ngaha iwacu mu Burundi ni ikintu kitaba cyoroshe cyane aho bamwe usanga bakoresha bimwe n'ibindi ariko kubw'Imana yiwe ndamwizeye kwete bisaba gusa bashiramo umwete ko rimwe na rimwe hari aho bishika mu muntu akarambirwa ariko so mapa tudatevye ndashobora kubaza ikindi kibazo urakina ku mutwe wawe cyangwa urafise timu sanzu kinamo cyangwa ufise timu wawe ufise abantu ukoresha bigenda gute kugira ukina bo kugira nkine film cyaye komedi
Bo comedy nova ko yazikina imico ibiri ariyo comedy nkina jewe personnel nkakina jewe nyine ku giti cy'iwanje izindi comedy dukina en groupe ngovuga tuba ubonye tuba turakorera ntuzera yitwa GM Films and Series yo ichako izo comedy tuba turakina na filme sasa iziza yigisha tuko turategura neza cyane imisi yamuzebona kuri YouTube izindi comedy ziba zisanzwe ziwanje nyine ku giti cy'iwanje yego sana ziko ziraca kuri Facebook page yitwa Mapadovish Comedian YouTube naho usanga ziko ziraca kuri Mapadovish TV na Instagram ni Mapadovish na TikTok ni Mapadovish n'ibikorwa by'wanje personnel babiriko biraca ibikorwa biri anti musanga biriko biraca kuri Gym Films and Series yego neza cyane mwabyumvise ahantu mushobora gutora ibikorwa bya Mapadovish ni kuri GM Film and Series mugende mu mukurikirana sindaheza ndikumwe n'umupromoter abapromoter abakaze zewe baba promoter ashikana ibintu byacu kure je nk'ubunye ndazi ko ibiganiro kidoshika kure ndazi nzoduza aba subscribe kuri YouTube nk'uko bisanzwe ni Dunda Entertainment nk'uko musanzwe mubizi promoter rero nawe rero ndaje promoter ikibazo ni iki turamenye ko promoter benshi iyo bituye ati ndafise ho wakanaka ndafise ikintu nshaka gushika na kure example nk'umuririmbyi yasohoye nk'akaririmbo arashobora kwitura akakubaza ati promoter wamfasha akarimba kanyaka karonka views kuri YouTube cyangwa kagashika kure nkaduza aba subscribe aba promoter benshi bashira akantu imbere akanoti bakubwira ati mega zigurwa amahera promoter nkawe Pocha Boy promoter sonze tuzi nk'umuntu akwituye niki wo mufasha Kizo Boy nabona Burundi abantu tumeze kumwe dufite n'intumbero zimwe ariko kintu gihari jewe maze kunyitura nico gituma ariko nimero yanje kuri modify ajya hejuru ndakwereka neza yuko unkeneye urandondera amatuka yaga izo uvuga ngo gukora amamega ibanga ry'akazi mu bisanzwe uko biba biri kose nawe urabizi kwitangira umuntu si ikintu coroshe ariko kandi gushima n'ikindi kintu muri maka watoye inyishu nabyumvise icyo washatse kuvuga dufata yuko niwamwitura azogufasha ateze imbere impano y'igihugu bivanye n'uburyo twayaze mwayaze mu bisanzwe uzoza witwaje akantu yabivuze nawe sinabivuze kuko Diamond ndamupromotinga kandi atanoti yamaye icyo kibazo agenda kibazo wewe wavuze ati muzoyaka we icyambere muzoyaga ati shaka umfashe nta bindi birenze uzovuga yego cange oya uzovuga yego cange oya Jizo Boy ni kenshi ufashe umuntu atabigusaba si kenshi ego ni kenshi mugabo ibintu tumenyereye uzosanga uri kora promoting za ndirimbo zo hakurya mugabo ukibagira ya mpano ntoye Jackson nkunda umuziki w'Uburundi nibaza yuko umuntu atembera kuri Pocha Boy promoter arashaka kubona ibikorwa byanje sindaba ngo ni mukuru ni muto ariko turakorana tangorana bisigura ko jewe intumbero abandi bafise siyo jewe mbafise kandi no guteza imbere umuziki w'Uburundi Kaze ndatombaye kwe ndose mu promoter msindiri bashaka kwa one kuri YouTube wanje nta byisi agenda yisize direct kandi ndabizi umusi karaciyemo so guys mwabyumvise turi muri gufasha impano guteza imbere impano tumwe no promoter ndi kumwe na Mapadovish Comedian barabizi so hari kibazo ntababajije niba mwifuza ko ndababaza ku ruhande umwe bavuga ati jewe kino kibazo nashaka kukibaza mbere yiwawe hari ikibazo naba ntako badije warukeneye ko ndakubaza muri make nta munyeshure yifuza ibibazo akenshi tumenyene yari umwigisha tubaza ariko kubimbwiye uko ari ikibazo bari kutubaza ati muravye iyo mwavuye niyo muriko muraje neza cyane ubona mwifuza kugera hehe mbega iyo muriko muraje mubona bizoshoboka ko mushika iyo mwifuza kuja isuko nyene gira kucishira we wakibaza icyo kibazo nyene ndibagire kandi nishu
mbere na mbere mbo ndazi iyo twahereye iyo twavuye ahantu habi cyane kandi hari hagoye ni mu gihe kugira ngo uronke nk'umuntu ashobora kuraba komedi wawe byari ibintu biba bigoye cyane cyari igihe kugira ngo wamamare waratora telefone y'umuntu ukavuga ati mpa niho indirimbo ugafata komedi wawe ukayimurungikira muri telefone yawe kugira ngo ndayitware tukajya ku masitidiyo batanga amafilime tugatanga igiturire muri studio kugira ngo umuntu aje gutora filime agenda ajyanye na nyina za komedi imwe cyangwa zibiri urumva ntamenyekana urumva n'igikorwa kitari cyoroshye cyane aho hari kuri kote y'akahi aho tugeze ubu naho turahashima uravye n'iterambere ubu riko abantu benshi barakoresha imbuga ngurukanabumenyi ni nabake batazikoresha hama iyo nifuza gushika naho nifuza yuko nokorana n'abakomedi cyangwa abakinyi ba filime bakomeye bageze kure ndetse cyane cyane mu gihugu cyacu cyiza cy'u Burundi binashobotse Imana ihezagiye barabyumva ndazi baraza kubibona yego cyane murakoze cyane mwumvise ikibazo yibagije nawe akiyishura yibagije ati hari ikintu wari kumbaza nihe navuye naho nshaka gushika yabishuye yambwiye yavuye ko yatanga igiturire kugira nta nakaje gusaba karirimba kasoja agafilme ashaka ngo rero rya mudije yabarindana ati dicyo mu cyumwana zakumudaniza bigaze kuzerekana mu yabivuze ibyo bibaho mu buzima byo bibaho kandi birashika mugaye Imana ziyiwe sinzi yuko banazitwara she banazimenya utazamenyekana nyine mu masike nashaka ko ndiko ndarengana nkaza mba pati ngo mapango wamubonye umwe kinakomeye neza cyane po cyarabizi twigana ku ishuri wiyumva gutyo bakubwira ati wabonye mapa wamukomeye kare naca mu bicu kwezi neza cyane yego Pocha boy ndakunganiye gato intangiragoye yo sinumva ko wari guhangayika ngo unacika intege canke iki ko muri make ni wari bwatangura byerekana yuko aho wavuye naho ugeze genda ushimizo nyene intango ndabishima cyane niracyari intango n'abandi bagibona umengo bageze kure nabo barashika neza cyane so mwabyumvise turacyari kuri Dunda Entertainment nkuko musanzwe mubizi Pocha boy nawe urashaka kwa ico kibazo nyene mu nzira yawe y'ubu promoter bindira gata ndakubaza hamwe umujanja ni promoter yawe none mu kanwa umu promoter yamana ikintu mu promoter nabonye urunyegeri ngaho hasi ashaka kwandika ko direct promoting urunyegeri zubone kandi ku runyegeri yatembera mu istakabona umujama yafasha kawidi agenda mu kubiseko Pocha boy rero n'umushapo biragaragara uko ameze ko ateye ni namukunda samajamo menshi no mu promoter biramuranga sintera ndashobora nawe nyene kumubaza ikibazo nkuko umugenzi we yibagije je gusa wenda kubaza wowe barantegura nk'ibibazo bitatu bye wawe ku ruhande rwawe wibaza kandi wiyishure nawe shaka bitanga ikibazo ni cya kindi rero cyo uyu muhungu ati we nawe mu nzira ya kariyeri yawe yo gupromotinga watanguye byari bimeze gute kugeza isaha ubu nayo bimeze gute biraza barakwitura ama feedback urabona naya Jizo boy ibyo bibazo ni bitatu biri mu kibazo mu bisanzwe jewe bice bisaba kumva kure kugira nshikaho ngere je natanguye ndi umunyagihugu asanzwe nta kibazo na kimwe n'ubundi umunyagihugu ariko ikintu kiba gihari impano iri muri wowe ibisanzwe biriyo kandi ntawe uyikura je natanguye mu dansere ntamba imiziki ndirante waraye mu dansere mutipa arakaze danger sana gaheze mutipa arakaze kuvuga ko jewe nyuma yo kuba mu dansere nagiye mu byo kuririmba nandikira abantu imiziki ndabona ati ibi bintu ndiko ndabikora mu misozi simbuja reka kwanza mbanze manuke town hanyuma ibintu bigende baje manuke town aho numva abandi hanyuma bigenze uko ndabona ati hano sawa gukinira umwana uvuga ati okay ko biri kose sintegereza kuva muri industry ahubwo reka mpindure kategori bo ndava muri ivyo ndavuga ati jewe kweri reka mbanze mpoweshe kidogo none ninjira mu bintu byo promoter rero ndavuga ati je nimba ntashoboye kugera kuri iki ndafise ibindi abandi shobora gufasha mu bundi buryo rero ni kuvuga ko intango navuze ko yamigoye ariko intango yamigoye kweri ko tugeze turabishima wambajije ikindi kibazo tubona ubonye abantu bimeze nize feedback uraro nka ku mapost ukora bona baguha intege cyangwa ndamenyera promoter benshi post zikintu ibitutsi nka 180 benshi bashobabiheba gute nawe tukiraho twebwe tuba dukeneye no kumenya ko umuntu yiyumva ibikurikira turaba toke
nimba rero ugize commentaire yaba nziza canke yabambi wabibonye setu ubutumwa bwacu buriko bagera mbari bisigura ko twebwe mu kazi tuba dusanzwe turiko turakora aho ndo nuko vyereka abantu nabo bakagira ico bakoze suko ibikurikira n'amashimwe menshi suko nyene dutanga vyuza ariko turafasha kuzirondera ego we igikuru singomba ngo abone commentaire cyangwa mbi igikuru target abafise nuko ibikorwa yashize ku mbuga ziwe byashyize kandi babibonye kandi urumva nyene bimeze bavuga ngo ukuri kurababaza nimba yagukoze ko uramutuka iryohewe aronga ati komeza mutama umeze neza so twagiye muri wa mugambi rero ndasi ndi imana kweri singombwa ngo ngende mbaza byinshi ahubwo hari ibibazo n'abanyera bafise abafise reka tubazo nka tubiri twanyuma cyo turangiza ikiganiro Imana bayezagire sana turashobora kwibaza n'ibibazo nka bibiri bya nyuma ikibazo gishobora kucibaza ariko ndashobora kukibaza umwe muri mwe mbere kuri Mapadovish mbega ko watubwiye uri umukomedi ego je ndabizi mugasi bose babizi tuvyemezwa n'iko yuko uri umukomedi neza cyane twereka ikintu kanaka ushobora gukora cerekana yuko wowe uri umukomedi bo ikintu cyambere gishobora kwerekana kandi umukomedi n'ugutwenza girako aho uvuga bavyeretse abantu twenza abantu badunda entertainment abone ko Mapadovish akan kamwe twenza abantu bakuri Dent entertainment abandi badukurikira uno musi tubaye vibe kumwe n'umukomedi bo umviriza cyambere nambere gutwenza umuntu surprise aho sinoshaka gutwenza nagutegura nk'ubu nyene yenda gutwenza surprise nyene basi yego kwi kandi namaze gutegura umbara kiragutwenza gute namaze gutegura ibyo nyene watwenze yabikoze watwenze wewe wenyene je sinashikiriye ubiriza ariko naso nimbiza nawe mwagiye boje bishaka guteguza umuntu ngenda gutwenza bikunda uwo wamaze gutegura servo yiwe umuntu kumutwenza uramutera surprise tema gacha cyatwenga nabibazo birebire okay ariko ikintu kiba gihari nuko abantu bamenye ivyo urimo hanyuma nawe ndacerekeza ikibazo je mbaza kabisa ndi ready bo wowe wambajije byinshi ariko icyo none mbega wowe ukwituye umwakira gute umufata gute ko tuzi hariho bamwe n'abandi kugira ngo babashikire usanga ari ibibazo ikibazo wakimbajije mbwa nanje reka ndakikwerekeze so jewe ambajije ngo umuntu anyituye bigenda gute nko naje nakimubajije so jewe ayi ndafite imbuga nkoresha uranyandikira kuri Jizo Vibes inbox si page ni Facebook sanzwe nzasanzwe nkoresha gusa ama page yiwanje ariho urashobora kuntora kuri busy zone iyo nayo urumva ntivyemewe ko wandika ni gukora follow no kuja mu gasanduku k'ubutumwa ugasigaho commentaire ivyo yakumbwira ndabisoma kandi ndakwishura so rero ngo bisanzwe jewe jewe namera ndabasaba abantu bose mwifuza yuko dukorana ibiganiro mushaka gushikana ibikorwa byanyu kure nkuko namwe mwabibonye nta mahera nabatse gusa nkuko mu bisanzwe mubizi umuhogo bukenera akantu gatuma ijwi risohoka neza ni kandi mwitwaza murabizi sike ntikavuna kugira ndabashikanira ibikorwa byanyu kure nanje nkeneye yuko mushika kure mukaduza idarapo ry'igihugu hejuru tukaribona mu makungu mu Rwanda gukoroka Paris Uganda United States igihugu cy'idarapo ry'ubuntu tukaribona hejuru akantu numvise je singenda ntavuze mu buzima kirazira akantu numvise ubwo je namera nabatse ariko umunwa urakenera iki akantu kamanura ugira iki bro reka mvuga ikintu kitemewe n'amategeko ariko mu ntaho ni kuvuga ko mvuze igiturire kiribwa mu buryo bungahe igiturire n'uburyo bw'isi n'uburyo bw'isi ariko mu buryo wavuze n'uburyo bw'amafaranga cyangwa ubundi buryo bwose ushobora kugirira inyungu mwene rero muri make umaze uvuga ngo umuhogo urakeneraka ubwo se ubufasha umva bro ni umutima w'umuntu n'umutima ati jewe mparuye ubwo buryo nakoresheje ivyo yakoze ibintu nkoreye katwicara ahantu dusangire so nabirebira ni amazi coba kirekire reka tugeze ngaha bro mvuze ngo swamira ni mworo nkayo mumva ni amazi navuga kandi giturese niyo kivugira social media kwe urumva rero yaravuze yuko ngo ibiturire bitanga mu buryo bwinshi bro igiturire barongorera sinzi kurabibona nyuma je navuga hejuru ntimumfungishe navugiye hejuru ko jewe
n'ubu unyamwihangane kuba ntabazimanye ayo mazi nije niyo kuyabaha kenshi nkora ikiganiro turiko turanywa amazi ibintu nk'ibi mba ndanabikunda after reka dukore after turaza kubikora nta kibazo. So rero guys nkuko musanzwe mubizi turi ku musohotso dusa n'abahejeje mapa urafise indoto cyane nuwe mu comedy mu Burundi wifuza gukorana nawe kandi wifuza ko yogushikana kure mu comedy mu Burundi akwinspira akujyohera avuga ati jewe mu comedy ndamwifuza mu buzima cyangwa umukinyi wa filme runaka wifuza ndakunda mutima comedy mutima urabuvyuma mutima na gasore mapa aragukeneye mapa arabakeneye mwe na gasore abati ba filme naho ndafana Chris Izo ndakana na Mr Khan ndafana sana kweli mwavyumvise mimimire neza cyane mwavyumvise mapa arafise indoto akunda Chris Izo Mr Khan arakunda na mimimire Kaze nubusabe mufashe nko namwe mwafashijwe namwe bwaho mugeze siho mwigejeje murafise ahantu mwahereye shikira umwana w'igihugu nawe agere kure ntumere muri nkaba abandi bacu bishura ngo pambana nawe ubone oya mufashe bacha promote yes nawe ndazo urafise indoto kandi urashaka ahantu ushaka gushika kandi urashaka ko ahantu nawe page yawe ishaka kugera kandi hariho no promote ushaka ko muhura bakungura ivyiyumviro kuko uri kuraraba kuri liste y'ama page arekorerwa mu Burundi cyangwa uri kuraraba liste y'aba promoter hari habambere bagenda barakoroka gushika aho nawe uri niwe promoter ushaka ko muhura niwe promoter bifuza yuko yokungura ubumenyi nihe ndo dushaka yuko page yawe cyangwa server yawe yo promoter yogera muri rusange jewe nta birenze byo namasaba ni bya bindi nkuko bisanzwe jewe ukuntu meze buri muntu wese amaye umwanya turaganira akanyungura ivyiyumviro ntaravye ngo naka niwe afise aba followers benshi niwe afise abamukurikirana benshi iciyumviro cyose kirakeneye iciyumviro cyose sishobora kudoma ko ngo naka oya ufise icyo ufasha karibu sana nimero iriyo muri Facebook yanje page sigura ko unkeneye uranyandikira ama kwishura nta nubwo ngara oya nta nico tumangara turi mu kazi Pocha boy promoter ntagara umukeneye uramwandikira ukamuterera iciyumviro nawe nyine afise iciyumviro abazo azobandikira kandi muzomwishura direct azobasaba mu mufashe nawe nyene ubwiwe mu mushigikire Pocha boy promoter ahari kubganyu yanabyivugiye. So guys nta bindi bibazo je numva novuga umwanya uratujanye tugejeje mu bindi bikorwa cyambere no gushimira mwebwe mwatuganye kuri Dunda Entertainment ndabashimiye cyane. So murashobora gusezera namwe amapadukenera kano gato yosezera abantu ngaho onya basi ubwira abantu ba Dunda Entertainment batumirira iwanje basi nanje umviza Kaze ndababwira hari abantu basanga bafise ingeso ugasanga bariko bakurikirana abandi bantu bakure ariko ibikorwa byabo bakabisiga hafi bakabisiga muhira rero nagenda batumire muze gukurikirana chaîne ya Dunda Entertainment muyikurikirane ni chaîne iri kwicako ibiganiro byinshi biriko bishigikira ugwaruka impano z'abantu batandukanye abantu bose muri rusange objectif ya channel ni guteza imbere buri muntu wese ibyakora tuvuga ngo n'umuririmbyi n'umukomedye n'umurimyi n'umuki muri muntu wese ishene irashobora kumufasha ngenda batumirire baze benshi bayikurikirana ari benshi bakore subscribe baze no kuri busy zone page yawe neza cyane baze no kuri Pocha Boy Promoter bakore ama follow baze kuri Mapado Comedian naho nyine bakora ama follow neza cyane ibintu ni nk'ivyo Pocha Boy Promoter n'abakeneye sana ni page gitangura cyane page nziza tanga ibiganiro byiza guys vuba cyane numva ngo aratanguza na TV online Pocha Boy TV online vuba cyane mbere atuhera kuri je direct nabyo ko intango ni yakare intango ni yakare je nka Pocha Boy Promoter ngiye kuzana na TV meze fresh izo bayitwa gute ni golden mic nikuvuga ko n'ikintu kizoba cagutse ushobora kwisangamo naka kisangamo hanyuma tugateza imbere umuziki. So abakozi ba Dunda Entertainment
turabashimiye sana kwa mwana duhaye ikaze ariko kandi nakire n'abandi kuko imiryango iruguruye imiryango iruguruye twama twisabira twongera dusabira n'abandi John Pocha Boy promoter ndabashimiye ndabasaba kubandanya mu followinga mubandanya mukurikirana ibiganiro bigenda bica kuri Dunda Entertainment asigaye ciao ciao. Merci sana mwe mwadukurikiranye amazina ye wanje ni Jizo Vibes umutananirwa umurondezi wa hose ugenda higa impano z'igihugu ni jewe nanone kuri chaîne Dunda Entertainment turabakunda.